unagonda nini, hizo ni dawa za kuke yari baroga. Bana sibyo bitu. Amakuru avuga ko iyi company canke iyi TV ishobora kuba idahemba abakozi bagenda kubera atamushara baronka. Nta muntu numwe yigeze akora ntigeze ndamuhemba. Afuma aza nkamuriha ayangana n'ivyo yakoze. Mugabo kuguha umurengera y'ivyo itakoze no. Amahera makeya wo maze kugura nk'ikirato makeya canke yindi mpunzi naya. Ndafise ikirato maze kugura amadolari $800. Projet yiyo gukora nayo filme na Fizzo turayifise nk'imyaka itari mike, imyaka itari munsi y'itanu gutyo, 5 ndibaza. Genda umuntu atimba burya muri Saison de narapanze kuzo menagura nk'igi actress ico kivala miliyoni. Uburyo mu byerekeye amafaranga kugira ubashe gukina ibintu nka biri gukina harya imiduga nk'ijya nk'umuntu w'umugore wawe wakira gute kuba igese nakina ari kumwe n'undi mugabo amukorakora ko tuzi ko bitaba byoroshe wo byakira gute? Nari director nije nategeka gira ibi ndazi ko vuba ndasohora video ya behind the scene kuri ni Titi Love ntivyamworoheye ukuntu ariko kubera igisuci wanje yabobulije kubikora ukuntu narose niteze ko abantu bazoyakira ariko byajijana kwijana kandi ndashima Imana ndashima n'abafans bose ndashima n'abakurikirana entertainment y'u Burundi abakurikira Budget TV n'abandi bose batandukanye uburyo bayakiriye. I really appreciate kabisa nanje sinzohengeshanya kubanezereza kukorera ibindi barindire episode zikurikira please barabe na barindire na Saison ikurikira kandi Saison ikurikira turakeneye abantu. Hello bakunzi ba Bavuga TV mwaramutse canke mwerevanya naho merereye nibaze kumutwika 5 kuri 5 nkuko musanzwe menyereye kuri mikoro kumwe na Bella Christabel nk'ibisanzwe behind camera kumwe na Juma Jux muri kano kanya na kiri cyamamare boss wanje. Hari amakuru menshi dufise nifuje ko tugira tuganire nawe Bavuga nihemba aho bimeze gute ibintu byinshi tugiye kubiganira mumenye ukuri kuko hari abantu benshi bari ngaha hanze batazi uko tubayeho. Tubibutsa ko hariho filme Nobela namaze imisi ndababwira ko hariho iyi filme Nobela iri kuri Bavuga ni filme iryoshe cyane ikoze neza cyane tugira amahirwe yo kwakira na director wayo agiye kutubwira byinshi kuri iyo filme katuvuge ngo karibu iwawe. Murakoze cyane. Bambaye neza. Jux reka ndagusabe kugira ngo byorohe abantu bashobora kuvuga ngo yambaye neza mu kibaza kari ibikabyo. Turahera ku rukweto urumva kirato yambaye Balenciaga sinzi ko mubibona mwebwe. Boss utubwije kuri ico kirato gihagaze amahera ngana. Cheko nakunda kuvuga. Je navyo nkunda kabisa ko abantu bamenye kintu ivyo nambaye bafise agaciro ka gute. Je mbona gusa nambara tu ciro bambwiye nkagura ndapfa kugura tu kizimvye kitazimvye. Je ndagura si babe ngomba ngo mvuge ngo naguza amafaranga ngana guca na guca. Yeah. Mugarumva naho atari ngombwa kubivuga je nari ndabigusabye prema boss nukuri ashaka kumbwiye ko tureke basi aha hejuru ico kirato Jux ndagusaba film sa boss yambaye. Urazi ikibazo kiri no kumukora. Urazi ikibazo kiri mu Burundi. Ikibazo kiri mu Burundi like abantu nta confidence bafise. Baryoherwa bumvise yuko umuntu yambaye ibintu biri cheap like ubwiye umuntu yuko yambaye ikintu gikizimvye abantu babona yuko ari sometimes ari nka blague ari nka base. That's why kenshi je nkanje ntaba nkunda kwiyamamaza ati nerekana ivyo mfise ibiki. So ni kumpamvu y'ukuntu abarundi bakira ibintu. Abarundi ntibakira ibintu nico gituma utazokigera wumva ngo ati ndiko nishira hejuru ibiki. Yeah, nico gituma kenshi mbarumva no kwihorera simvuge ngo ngendera ngo mu mudugu gugwaya ngo nambaye ikirato caya ipantaro yaya isaha yaya ariko gusa ico nzico ndagura ibintu bizimvye ndakunda umuntu akunda kuryoherwa umuntu akunda ikintu numva kwera inshatse ndagishikeko ndakigure. Yes. Boss reka ko twimye amakuru reka base je ndakwibariza kabazo kamwe mu birato byose ufise canke muri style za wambara ni aya amahera makeya wo maze kugura nk'ikirato makeya canke yindi mpunzi naya. Kirato kuvuga ngo ni vyose ariko ndafise ikirato maze kugura amadolari $800. Kuvuga ngo wisanda niyo mahera make boss agura ikirato niyo make. Ngo niyo make ahubwo nico kirato ca menshi maze kugura.
ibyo nshobora kugura 200 amajana 3 4 kenshi mu bisanzwe ndenza 400,000 ku kirato kuko si mpora ndabigurira nga kenshi ndatumako urumva canke nigiriye jeje nyene nkanda ndakizanye ariko narigeze gutimba injo ndagura ikirato ca $850. Yeah. Bose turacari kuri style wambaye umunsi mbega t-shirt wambaye indani canke niko wabonye ibintu biriho je ariko ganja kurumogi ubawe kubera iki waraguze iyo tiko wayibonye canke n'umuntu akwambika oya je namunanya ndiye mbikaje ndazi ivyo nshobora nkibona ko mberewe atari ngombwa ko umuntu ambwira ko uberewe or not je ndagura tu nambara it's okay je mbona gusa ko bifitinga biri fresh ya biri nk'ibyo Boss yambaye ikibabi sinzi ko mwabibonye twe tucita ikibabi murabona ko yambaye neza Jux ndakwinginze n'ubwanse kutubwira ibiciro mugabo telefone yonyene afise murayibona se Boss ndakusaye basugira uko sinzi ko mwabibonye ibintu mwe muri ko murabibona sinzi ko mwabibonye ibintu yaje twambariye kuno musi none reka tubandanye n'ikiganiro nabemeye ko tugira kuganira ku bintu byinshi bitandukanye Boss duherutse kubona duherutse kubona ugize voyage urugendo abantu benshi biyumviriye mbega Boss wanyagiye he byari bimeze gute warugiye mu biki no ese baheruka kubona ngiye ariko but I always go je namagenda tu ko mba ndi muri business zanje right ndagenda tu nkagenda ari ko kenshi abantu ntibabimenya je ndagenda sana n'ubu anytime ndashobora kugenda biravana n'uburyo mba na vyose nshaka what I feel ariko ndakunda kugenda kandi nibisanzwe kandi ndabimaze imyaka myinshi ngenda ngaruka yes voyage heruka wari uri mu bikiga Boss ko twabonye commentaire byari bimeze gute voyage heruka urugendo rwanyu muheruka kugira ubwo heruka ku voyage wari ugiye mu biki nari Dubai just muri business yeah kuko tubayeho dukora kandi urazi ko nyakwigendera umukuru w'igihugu yatubwiye tudakoze ntakajye so je ingendo zanje kenshi sindi muri ba bantu bavuga ati ngo ndagiye ngo just ngo kuryoherwa kwa hoya je ahubwo mba ngiye mu kazi so shobora kuba ngiye mu kazi nkagiye kugenda kuryoherwa sizo ziba ari imvo zanje zo kugenda yeah reka mbabwire ngo Boss wacu ni hajoka kabisa ni fighter mu bintu byose sinzi ko mwe mubizi reka tugende tugaruke kuri filme Nobela rero muratwemera kuduha umuco kuri bijya bintu je ndavuga uko nayibonye hari utuntu tumwe tutumvikana uraza kuduha umuco ingene bimeze mugave ko twinjira muri cinema indani twagira ubanze duhe umuco icyumviro cyavuye he kuko mbibutsa ko ni director wa sinzi ko muhora mubibona akina yitwa Austin niwe muntu nyene uyifise mu biganza byiwe ni nawe yanditse n'ibintu byose niwe icyumviro cyavuye kugira ushoboye kwandika filme nk'ijya topic nk'ijya yavuye kuki niyo navuze ati reka ngerageze like kuraba uburyo nshobora kureleasing ikintu kikaza gifise at least iyindi sura shaze kuvuga ngo nkore ikintu abandi batarakora no gusa nkore ikintu gifise iyindi sura itamenyerewe apana ngo kuri professionnel ku rwego rwa Hollywood ariko at least kubashobora kuyakira bonyene bajije and ndashima Imana ngerageze kuraba uburyo abantu bayakiriye ko biri kose abantu barakangutse baratangaye ndazi 99% ugiye ukaraba no kuri comments hano kuri Buja Hit urabona neza ko abantu bayakiriye neza kandi bayakiriye mu buryo batari biteze ko filme ndundi ishobora kuza imeze urumva uko biri kose narabonye ko ikintu narose niteze ko abantu bazoyakira ariko byajijana kwijana kandi ndashima Imana ndashima n'abafans bose ndashima n'abakurikirana entertainment y'u Burundi abakurikira Buja Hit TV n'abandi bose batandukanye uburyo bayakiriye I really appreciate kabisa nanje sinzohengeshanya kubanezereza kukorera ibindi barindire episode zikurikira please barabe barindire na saison ikurikira kandi saison ikurikira turakeneye abantu tuzobereka ahantu abipfuza kujoininga twebwe ahantu bazosubmitinga kugira
baze kudufasha muri episode saison 2 kandi atari bo umva ibintu ntibishobora kugenda neza. Okay, muri ni filme Nobela rero twako turaganira ko boss muri cinema canke filme Nobela hagaragaramo canke yabonekamo amazina akomakomeye harimo abastanga muri iki gihugu ba Fizzo ba Shan Queen n'amazina nyene ubona ko akomeye. Mbega byo byarafasha umwanya ungana gute kugira bashobe kukwemera ko tubona amazina yabo akomeye bakwemerere kuza gukina byagufasha umwanya ungana gute? No, nta mwanya byamfashe. Jena like Jena Big Fizzo projet yiyo gukorana yo filme na Fizzo turayifise nk'imyaka itari mike, imyaka itari munsi y'itanu gutyo, itanu ndibaza. Mu iyo myaka itanu twarabipanze kwanza jewe uburyo nareba kuko abantu bamera neza na neza muri cinema ni muri 2010 kuri Suzana kabiri. Urumva ko ni imyaka myinshi heze kuko inyuma ya Suzana naravuze ati ndafashe decision yo kutazosubira gukora filme ntari ekipa at least mu buryo nzobona ko norohewe. Nyuma ya Suzana nako muri ya periode nta kintu ari nishoboje mfise ordinateur gusa amakamera yari muri live yo gukodesha kuja gutira kwa kunyuma yaho mugihe nabonye ingene bitanyoroheye none nje mvuga ati ubu reka ngerageze kwanza ndondera amafaranga mu bundi buryo igihe na yaronse nzondondera equipment ikwiye akintu na kimwe nzoja gusaba ahandi maze kwiyekipa bien none nje mvuga ati okay ubu rero reka ngerageze gusubira kuko ico gihe naravuze none harayize imyaka 10 naravuze ati reka nipange bien pole ngura kimwe mbika nkora mu tudiri twiwanje ndose ngura mbika niyo hageze rero igihe mbona umengo erega hageze rero ko nsubira canda mwibutsa rero Big Fizzo okay turashobora gukora bya bindi twapanze imyaka myinshi byagumye bifelinga okay tudusanga nyene biracari muri mind ko nawe rakibirindiriye then turabikora Shan Queen bose turabipanga ko nabo nyine twabiganira kuva kera tugikorana indirimbo Emery Sun nawe yaramfasha cyane muri music kuva kera twarafashanya nkiririmba so urumva ko ni gahunda yari isanzwe ihari. Okay, mwumvise rero byinshi ko ni gahunda yari isanzwe ihari mugaje sindanyuka. Kibazo gira kabiri kandi kubyerekeye film watubwiye ko mwari musanzwe mubifise muri gahunda imyaka itari mike mu byumvira. Ikindi kibazo no kwibaza kwiga film ibonekamo ibintu novuga ko harimo ubuhinga butangaje ukuntu ni irimo ahantu mwagiye mukinira uburyo mu byerekeye amafaranga kugira ubashe gukina ibintu nkabiri gukina harya imiduga nk'ijya ko tuziko hari imodoka udafise zijya atuvuze ko hari imodoka nafise muri zijya aya urabeshe kurikirana imodoka bakuza uzamo wewe mu bantu bakurikira Nobela irya modoka uzamo wigize umuntu wadanduje kuri Nobela sigwawe kandi iboneka ko hari imodoka izimvye mbega uburyo bwavuye uburyo burarondegwa as long as witeze gukora ikintu wumva wipfuza kandi kiri muri vision keneye birakunda kandi biravana n'uburyo bariteguye kandi genda umuntu atimba burya muri saison 2 narapanze kuzo menagura nk'iki actros ico kivala miliyoni nk'ijana narabipanze kandi nzogikora seriously genda umuntu reka ndakubwira ikintu kimwe ku bantu banzi era ndagerageza ivyo mbona ko nzoshikako ni nk'ubu ntashobora kuvuga ati ngo harageza aho ntangura kwifuza kugura Lamborghini canke kugura Ferrari urumva sindavyifuza hari peut-être hari imyaka bizotangura Ferrari sinzi urumva ariko ubu ntibikunze genda umuntu iyo ikintu ndapfuje iyo ikintu mvuga ati je iki kintu ndacifuje kandi ndashobora kucababa uko biri kose cyo kintu ndagishikako. Season 2 ya Nobela mubise ko tubwiye ko urarenjero mbega ndashobora gukora mise en scène at least trosi kimodoka kinini tugikinire ko kwa bose bazobona bavuga ati ego abarundi baragerageza apana abarundi kugo wa Hollywood nta munsi numwe je nigera niyemera yuko
ngo nkora ibintu ngo biri ku rwego rwa Hollywood no, ariko ndagerageza gukora ibintu uko biri kose bishobora kugeraho binshikanye kwanza muri Africa. Uravye yo developer stories za movie ni filme n'ubu nyene ama commentaire ndiko ndabona ko murabona ko kuri no ariko sous-titre naho abantu batazi kuzactiva, urabona ko hariko uburyo bwa sous-titrage buryo wenyene wiyishirira kubumva yishira kuri bikora kukayikura. Uravye ama filme meme ya Nigeria right now teleshajana, ariko jewe urabona ko ngerageza kwiyumvira ivyo abandi batari yumvira hano muri Afrika. Ndagerageza kwiyumvira ivyo hakurya y'amazi gatonye. Nkico mvuze hari abantu bakomanta hari ati nta sous-titrage tuko turabona, ariko twababwira ati fyonda hano bakazibona. Urumva ko turagerageza kwiyumvira ivyo abandi hano hafi batari yumvira. Nico gituma uko biri kose nima mwadushigikira mukadufata mu mugongo, nta nkeka tuzotera imbere kandi duteze imbere igihugu. Apane kuduca intege. Nimbwa mwarabonye agakosa find my number, nimero yari yose mushobora kubona ya Bujahit, zirakunda kuba ziri everywhere kuri page za Bujahit. Barashobora kuronka nimero za Bujahit. Bujahit kai saba yuko yo guha contact zanje. Actually impanuro ndazikunda sana kuko je mbayeho kubw'impanuro. Ndi umuntu wa mbere akunda kumva impanuro. Umpaye impanuro kanyereka ati hano wari kugira guca, nkaraba nkanaliza nkabona ni bon, no mu bantu shimira ndagushiramo, mu bantu shimira ndagushiramo. So ndi umuhungu wanyu, ndi hano kugira ngo nkore ibintu at least mutahura kandi bibashimisha muri make. Bashimye. Sure. Bakunzi ba Bavuga TV niteka cyane ryo kwicana n'umubosi wa muganira kubyerekeye akazi kiwe, niho dukurira ubumenyi dukuramo ibyo tuganira natwe ejo nejo bundi nibo turabirako. Mugabo rero kuri irya filme hari akantu dushaka kudusiguriraho gato kubyerekeye muri ni season 1 episode ya kabiri umengo c'est boss natwe tunura tugira ahantu sene mwakinye muri boîte. Si dukeneye kudusigurira ko hari ahantu bica ukuntu mbega bimeze gute hajya ahantu mwakinye ko hari indirimbo imwe yumvikana, sinzi ko mwabibonye musubire inyuma murabe. Hari ahantu boss yinjira, Austin yinjira agiye muri toilette, ni abantu batatu, harimo Fizzo, hakabamo na Emerson, hakabamo na boss. Mugabo indirimbiza iri ari imwe. Mbega bijya bintu byakozwe gute, bimeze gute, byakimwe mu mwanya umwe? Hari abantu benshi bari kubibaza, abantu mugabo bafise bamenyereye cyane kuraba filme, pana babandi baraba filme just araba ngo hari abantu bajeje kuraba bakunda kuraba filme bariko improve na talent muri bo, maybe ko bashobora kuzoba aba filmmakers. Ariho abantu bamwe mu bantu basanzwe babikora bambaza batubeko batwandikira ubutumwa batubaza yuko eske hajya mwari mufise kamera zirenze 8 kubera ko mwanya ndi muri toilette. Urumva sinari ndi ko mbona ivyari ko biba hariya kuri Big Fizzo, ugiye ukaraba ugasanga iriya muziki haya nyene yarigeze mu mwanya ndi muri toilette. Ni nayo nyene muri feedback ya Big Fizzo abona Shan Queen na Emerson byaba bigeze hajye nyene, kandi zari misene ziri sepaye ko ibintu byari ko biba ku mwanya umwe. Nkuko kuri uyu mwanya dushobora gukina ikintu jewe nawe turi muri interview, kuri uyu mwanya nyene hari umuntu ari Makamba ari mu yindi action, mugabo ugasanga bihuriye rimwe, like kuri uyu mwanya nyine usanga ikindi kintu kiriko kibikamba tubizaniye rimwe. So abantu bibajije ngo muri ujya mwanya ndi muri toilette kuki bumva umuziki ahantu ugeze wo muri boîte, basubiye kandi kuri ya scene wasubira ahandi nyene scratch DJ arahinduye umuziki. Navyumvise jewe ndi muri toilette ko umuziki bahinduye muri boîte, nabari hari kandi ku mwanya wabo ugeze byahindutse byose kujya nyene na Emerson ari karaganira kandi na Shan Queen. Kuri ujya mwanya navuye kuri toilette ndiko ndarondera Sam Big Fizzo, umva bya sounding the same. Urumva so abantu rero bi confusing, batari bwagire capacity nininya yo muri filmmaking. Bibaza yuko mu mwanya ndi hari izindi kamera zasigaye zira shooting hajya ibiki. Ivyo ni ibintu bi confusing. Hari abantu nabaraba ntibavyiteho. Nkanje ndi umuntu reka sindaguciriyemo je kungene ndabyumva hajya ahantu kungene ndabyumva. Sinibaza ko iyo uvuze gukora movie utegeza kubamwo muri real life.
nabijya dukora twihishije peut-être buhoro buhoro tuzobigera ko tubikore cyanke rimwe na rimwe nyene ugikure muri scène wumva utari capable kugikora ariko tugerageje gukora filme tufate muraba ahantu muri babiri vyitwa ko muri abasheri par exemple utekerezwa nyene kwiyaranje uburyo ukore realite ukora ibintu bishaka gusa n'ukuri pana meme kwibanira kugira gute be free so ku bantu batabizi Austin na Nobela ubundi niwe ni Kook na Titilo urumva n'abantu nyene ni monsieur madame sasa rero je ntashaka kubaza boss muri irya filme wakira gute nk'umuntu w'umugore wawe wakira gute kuba igese na kina ari kumwe n'undi mugabo amukorakora ko tuzi ko bitaba byoroshe wo byakira gute ibyo bintu was the director nari director nije nategeka giribi ndazi ko vuba ndasohora video ya behind the scene kuri ni Titi Love ntivyamworoheye ukuntu ariko kubera igisuci wanje yaboblige kubikora kubera ko jewe kuvuga ngo je ndi umuntu mba nkunda ikintu kibe nkuko nyene cyateguwe kandi nkuko gitwa kuba urumva kumbati guhobera umugabo wundi kandi afise uwundi mugore urumva ko jewe ni something kubera ko je nize ahantu naronse formation ya cinema biri mu bintu nanje so ntegerezo kubikora kugira ngo turabe uburyo dushobora gutera imbere dutera imbere mu nkuko bitegerezo gukorwa igese Titi Nobela asoma urya mugabo wiwe mbega uza ko ari ibintu byo kwemera ko basoma ariko byemera na kimwe I'm free it doesn't ko namukunda I'm free rumva it doesn't really means anything jewe ndi free akore gusiza no ngazi ariko akora ibintu biri ku murongo neje ubundi tugiye gusubmitinga film ahantu at least babone ko twagerageje do you see my point babone at least ko twagerageje je nico niyo nzira yanje simvuga ngo at least babone ko twashoboye ariko babone ko au moins twagerageje nico burya mparanira ngwanira kenshi toza ko nagize amahirwe yo kukuronka sinogenda no kubajije ku bibazo bimaze iminsi twumva hanze canke tubona buja hitizamo abakozi batandukanye je nshobora kuba ndi umwe muri abo baza mugabo rero amakuru avugwa ko iyi company canke iyi TV ishobora kuba idahemba abakozi bagenda kubera atamushara baronka ico kintu mwe mwamaze kucumva guhemvye uraja kuvuga kuri interview bana je yaramemukiye ntiyampemvye nimba ko kumaze kuvyumva abamaze kuva muri Bujahiti uramaze kubabona no kubumva amaze no gukurikirana ama interview umuntu wagico yaruhiye ariko nta muntu numwe yigeze akora ntigeze ndamuhemba afuma aza nkamuriha ayangana n'ivyo yakoze mugabo kuguha umurengera y'ivyo itakoze no ni no kumugaza abantu kandi murazi ko na nyine icubahiro umukuru w'igihugu wacu cyo kintu yasa n'uwagifatiye ingingo baja mu mabanke bakagenda bakicara kuri telefone bakoze mu secteur kanaka y'igihugu kuri telefone gusa n'inshuti ziyo hose ntibishimisha na nyine kuguha akazi ça veut dire ko abayakwangaje uze gukora akazi werekana ivyo wakoze then aguhemba pana wewe ku telefone ça veut dire mu nyungu yiwawe ndi mungu mushara no jewe ndahemba kandi nawe urabizi jewe with my personal account ndakomanta hajya tugire deba mba koko ndagufinara kurenganyije ndagutije then seriously ndagusanga hurinze kukuriha seriously ndagusanga huri ndakuriha okay hakaba hari nakandi kantu twize kumva twe turamenya makuru tugenda heshe twumva utuntu mu minsi heze twaraciye ahantu jukse arabizi umuntu aravuga ati bana unagonda nini izo ni dawa za Kook ari baroga bana sibyo bitu urabiroga babi kuroga bagira gute baroga gute nazi aza bivuge kiukawaida watu wanaongea sana labda tu nitaka tu niambie kitu kimoja ukiona mtu anatulia na anatumika muda mrefu ni kusema ameridhika na hiyo sehemu. Nadhani kama ningekuwa buja hii bana, nadhani ningekuwa nimeshatoka, kama nimeshajipanukia sana, unaona.
Kama nimesharogwa fresh haina shida, sio Muri make unataka kusema hata kama usharogwa as long as unajipatia zako dawa bise rero biba ari ibintu biryoshye cyane kuganira n'umubosi wawe kandi turabona ko Buja Hit ni family ka dusoze tuvuga ati wakoze cyane kutwemera ko tuganira boss. Yes, namwe mwakoze cyane kuba mwanyubiriye tuganira. Yes. Ngaje sinanyuzwe kuri ibyo bintu. Hari akantu kubajije boss iyo saha. Vraiment je sinanyuzwe kuko je ikozwe mu buhe bwoko. Bataza kunca ukuboko. Uko biri kose marke yayo ni Rolex. Just date. Boss ikini cyuma tu. Ntangorane. Ni Rolex. Iyo marke ni Rolex. Bashaka je nivugira kuri Google Rolex ishaka gusa ni telefone indani. Uko biri kose arabona igiciro cyayo ntarinze kuvuga. Ndana kugiye ko ndi muri ba bantu bakunda kuvuga ngo jewe ngo nambaye ibintu by'aya mafaranga ngo aya mafaranga. Uzi ko ino telefone ya boss ifise fingerprint mu indani muri ecran man. Kigwe? Yeah. Jesus. Na kamera zine right. Mba. Oyibi baratubeshya ibikamera bine niba bikora boss. Tirakora. I know. Rega tuvuge ngo wakoze cyane boss kandi mwakoze cyane namwe.